Ndabaramukije cane mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ku mazina nitwa Mbonimpa Abeli. Uyu munsi nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana, nshigwa hano imbere zizi kamera muri groupe b'amaso n'abandi bose basanzwe bakurikirana ibiganiro muri groupe. Mwese nongeye ndabararikira amasengesho. Uyu munsi nzanywe no kubararikira amasengesho tuzokwinjiramwo, amasengesho azomara ukwezi kose, kuko tugeze mu bihe byo gusenga, tugeze mu bihe byo kongera gukanguka. Ndakangura abakristo, ndakangura amashengero yose y'abana b'Imana, ndakangura abakozi b'Imana barongoye amashengero, ndakangura abakuru b'amashengero kugira ngo murarike umurariko w'amasengesho, amagrupe y'abasenzi, abari mu vyumba vy'amasengesho mwongere kurarika, abarongoye ivyumba vy'amasengesho mwese mwongere kurarika, murarike abasenzi yuko tugomba twese gufata kino gihe co gusenga. Ndagira ngo mfate umwanya wo kubabwira impamvu tugomba kugira ngo twinjire muri aya masengesho. Impamvu ya mbere ni yuko tumaze kubona ibimenyetso bitugaragariza yuko umwami Yesu Kristo ari hafi ku rugi. Twarabonye ibimenyetso byagaragaye mu gihugu c'Ubufaransa muri uku kwezi kurangiye, aho bariko barizihiza les Jeux Olympiques. Ico gihe bagaragaje yuko bahaye ikibanza Antikristo ku isi ku mugaragaro, aho bakoze imikino berekana yuko bahaye Satani ubwami n'ubutegetsi. Ibyo rero bikaba byaraduhaye gukanguka. Ndagira ngo nze kubacira mu ncamake ibyabaye muri ayo Jeux Olympiques, ingene bakinye amateatre yerekana ibyo bagiye gukora, kugira ngo bagaragaze ibijanye n'ibihe bagomba gushikamwo, nk'uko ijambo ry'Imana ribisobanura mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, aho tubona yuko igihe umwami Yesu azoba aramutse amena kamwe mu bimatanije igitabo ndwi, yuko hazoca haza ifarasi y'igitare. Ndagira ngo rero mwene data nkwibutse ko iyi farasi y'igitare iboneka mu Vyahishuriwe Yohana igihimba ca gatandatu guhera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, bitugaragariza umuzo wa Antikristo. Reka dusome amajambo abonekana mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba ni ca gatandatu, maze turasoma duhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma turabe ivy'iyi farasi y'igitare ingene bitwereka neza umuzo wa Antikristo hano ku isi ku mugaragaro, ari navyo baraye bagaragaje mu mikino barimwo barakina, bereka amakungu, na cane cane bashaka gutoteza ishengero ry'Imana, bagomba kuritera ubwoba. Ariko nzanywe no kugira ngo ndagukangure, ndakubwire ntikanguka, humuka, nimuze twinjire mu bikorwa vyo kuja imbere z'Imana no gusenga, kugira ngo twambare ibigwanishwa byose by'Imana. Rero reka dusome aya majambo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwi tumatanije ca gitabo. Numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti, ngwino. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicayeko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yama anesha. Imana ishimwe cane. Haleluya. Ngo ahabwa igitsibo. Mu rurimi rw'ikilatini handitswe corona, ngo yahawe corona. Mu gifaransa nivyo bita la couronne, mu congereza ni crown, mu kirundi ni igitsibo, ikamba mu kinyarwanda. Ngo yahawe igitsibo. Ndagira ngo mbibutse ivyabaye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho covid yinjiye, maze hakaza icorezo ca corona, hanyuma isi yose ikararikirwa kwakira urwo rucanco n'urwo rukingo rwa corona. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo
mbona ifarasi y'igitare kandi uyicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo. Murazi umuheto icyo ukora? Umuheto ni uwo kurasa. Irya myampi ngo abantu bose bararikiwe guhabwa korona bakabihabwa kugira ngo bose bakire icyo gitsibo, ngo yari afise umuheto. Uyu muheto rero uratugaragariza ikimenyetso cy'ubutinganyi cyaciye camamara gikwira hose cy'umunywamazi kiriko amabara 6 y'umunywamazi. Umuheto bagenda berekana bagaragaza yuko bariko baramamaza idarapo y'umuheto, idarapo y'umuheto, ngo ahabwa igitsibo, ngo kandi ngo agenda anesha, ngo agenda anesha. Ibi byo kunesha nibigaragaza yuko baciye bashinga idarapo. Iyo darapo bamaze kuyishinga no kuvuga ngo yari darapo yerekana ubwami bwa Antikristo, kuko bashatse gukopiya umunywamazi w'amabara 7 Imana yashinze ku ntebe yayo mu ijoro, nkuko tubisoma mu byahishuriwe Yohana 4. Imana ikikujwe n'umunywamazi. Ikindi no bibutsa, igihe umwuzure wari umaze gushira, umaze gukama, Imana yashinze isezerano ishiraho umunywamazi hagati y'abantu n'Imana, yuko Imana itazosubira kurimbuza isi umwuzure. None rero Antikristo ace akopiya. Murazi ko ibintu byose agenzwa no gukopiya. Aza gukopiya idarapo y'Imana, ishusho y'Imana, ubwiza bw'Imana, ugukayangana kw'Imana. Rero ndagira ngo ngaruke mbibutse ibyabaye mu majeux olympique mu Bufaransa, ingene bafashe iyo darapo bakayerekana noneho yuko bayishizemo izina ngo ni Satani. Satani barayandikamwo. Hanyuma rero bongera kandi rero berekana iyo farasi y'igitare imanutse hanyuma imanukana uwo bari biteze. Isi yose irindiriye gusanganira Antikristo agiye kururuka, agiye kumanuka. Bariko rero barakora iyo mikino berekana ko iki gihe kigezwe ko ari gihe noneho cyo kugira ngo batangure kwakira Antikristo ku mugaragaro. None rero abakristo, abasenzi, bene data, nshuti z'umusaraba, nimuze twinjire mu masengesho. Kwezi k'umunani kurangiranye niyo mikino yabo. None rero abakristo, ubwo twagabishwe tukabona ibyo bimenyetso, ndagira ngo dusenge Imana. Ndararika rero amasengesho ku bakristo bose, amasengesho ku bana b'Imana bose, abakozi b'Imana barongoye amashengero mu mashengero atandukanye, abayobozi, abo tutokwirirwa turadondagura amazina, basanzwe bafatikanije natwe muri iki gikorwa cyo muri groupe b'amaso cyo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Murararitswe kugira ngo namwe murarike mu nsengero iwanyu, murarikira abakristo babandi bakunda Imana, bakunda gusenga, babandi bareretse guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo bose iyo bava bakagera. Mubararike. Ndararikira n'abarongoye ivyumba by'amasengesho, babandi musanzwe mukorera Imana muri ivyo vyumba, mukayobora ivyo vyumba by'amasengesho. Nimurarike tuzokwinjira mu masengesho guhera ku itarike 14 z'ukwezi kw'icenda, aho hazoba ari kuri samedi. Hanyuma rero tuzoce tuyasozera itarike 13 z'ukwezi kw'icumi, aho hazoba ari ku munsi w'Imana. Haleluya, haleluya. Bene data, mwibuke yuko twahamagariwe gusenga. Pawulo adusobanurira ibigwanishwa by'umukristo. Muri ibyo bigwanishwa by'umukristo tubonamo ko harimo ikigwanishwa cyo gusenga. Nico gipfundikirira byose, ikigwanishwa cyo gusenga. Rero abasenzi, abakristo, abana b'Imana, mwese murararitswe. Abari ku mugabane w'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi, ku mugabane wo muri Afrika, ndararika
abo mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi musanzwe mukurikirana ibiganiro bica muri gurupe b'amaso mu ntara zose z'igihugu, mwinjire mu masengesho. Abari mu Rwanda mwinjire mu masengesho, abari mu gihugu ca Bugande turabararikira amasengesho guhera kuri zo tariki. Turararikira abo muri Tanzania, namwe murararitswe mwinjire muri ayo masengesho. Abari muri Malawi, abari mu bihugu bitandukanye turararikira amasengesho. Abari ngaha muri iki gihugu ca Canada, mwese muze dufatanye amasengesho yo kugira ngo twambare inkomezi. Igituma turarikirwa aya masengesho ni kubera yuko tugomba guhabwa inkomezi zo guhangana n'ibi bihe tugomba kwinjiramo. Ndabibutsa yuko inyuma y'izo Jeux Olympiques zari zibaye mu kwezi k'umunani mu Bufaransa, yuko hariho umuvugizi wabo asanzwe asobanura ibyo bajejwe kurangura n'ibyo bagiye gukora ibijanye n'ubwami bwa Satani. Uwitwa Jacques Attali yaciye afata ijambo, afata umwanya arasobanura, yerekana yuko bihaye ihangiro, bihaye ikiringo c'imyaka 10 cyo kugira ngo bazobe bahinduye amategeko y'Imana, bahinduye amabwirizwa y'Imana, bahinduye ibihe nk'uko Daniyeli yabisobanuye. Nguwo mwami w'umunyamwaga, ngo mwami azotegekesha igitugu, ngo azohindura ibihe, ngo azogerageza guhindura ibihe, ngo hindura ibihe n'amategeko, ngo kugira ngo azane ubutegetsi, ngo azane ubutegetsi bwa Antikristo, ngo azogerageza guhindura ibihe. Ijambo ry'Imana reka turisome muri Daniyeli, ijambo ry'Imana riravuga muri Daniyeli igihimba c'indwi guhera ku murongo wa 25, haravuga ngo isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice c'igihe bizoshirira. Ariko imanza zizoshingwa, bamwake ingoma yiwe, bayikombore, bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Imana ishimwe cyane, haleluya. Daniyeli abisobanura hagisigaye imyaka myinshi kugira ngo bibe. None rero hano twaraye dutangarijwe yuko bagiye kuzana imyaka 10 bihaye yo kugira ngo bahindure amategeko, bahindure ngo bazane uburenganzira bwo kwishira no kwizana. Iyo bavuze uburenganzira baba bazanye kurenga karimbi, kurenga inshingano z'Imana, kurenga amabwirizwa n'amategeko, nk'uko twamaze kubona ko ubutinganyi bamaze kuburekura ngo babuhezagire. Mukibuka ko ivyo ngo ari uburenganzira bwabo, ariko barenze itegeko ry'Imana, kuko Imana yarasezeranye yuko abantu nk'abo bazoturirwa nk'uko Sodomu na Gomora yaturiwe, aho abisodomu bashatse no gufata abamarayika ku nguvu ngo babakorere ibyamfura mbi. Hanyuma abamarayika baca bahutagiza Loti n'umugore wiwe n'abakobwa biwe bompi, barabwira bati nimusohoke muri iki gisagara kuko tugira tugiturire. Imana ishimwe cyane. Rero ngo ayo mategeko niyo bagira ngo bongere kugarukana. Hanyuma rero hano turabonye ijambo ry'Imana ngo azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe. Barasezeranye yuko bagiye kwiha imyaka 10 bahereye muri uyu mwaka w'2024, inyuma yuko bakinye iyo mikino berekana yuko bagiye guha ikibanza Antikristo, bakamuha kaze
ku mugaragaro nk'uko byabaye isi yose yakiriye korona n'incanco mu kimenyetso cyo kwerekana yuko bagiye guha ikibanza ubutegetsi bw'amarobo, ubutegetsi bw'abadayimoni, ubutegetsi bwo kwizigira no kwizera ibyakorewe muri laboratware, ngo bizere ibyakozwe n'amaboko y'abantu aho kwizera Imana. Ariko abantu bose bakanguriwe kwizera ibyakozwe n'amaboko y'abantu. Ubwo rero mwene data, iri jambo ry'Imana riko riradukangura, ritwereka ibihe tugezemo, riratwereka ibihe tugezemo. Barongeye barakina muri iyo mikino, berekana urupfu rurimo ruraza. Muribuka hepfo hano mu Vyahishuro Yohana mu gihimba ca 6 umurongo wa 3 haratwereka izindi farasi. Inyuma yuko haje ijya farasi y'igitare ikazana korona arico gitsibo, hanyuma haciye haza izindi farasi. Ngo kandi amenye ica kabiri kimatanije ca gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicayeko ahabwa gukura amahoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Imana ishimwe cyane. Inyuma ya korona mwaciye mubona baciye batangaza intambara, intambara muri Ukraine, intambara muri Israeli na hagati y'Abisirayeli n'Abarabu, haciye haduka imvururu kugeza n'ubu. Turabona hepfo rero amenye ica 3 ku murongo wa 5, kandi amenye ica 3 kimatanije ca gitabo, numva ikigira 3 mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uyicayeko yari afise umunzani mu minwe. Numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti, ingero imwe y'ingano ni denariyo idenariyo, n'ingero 3 za sayiri ni denariyo idenariyo, ariko amavuta na vino ntugire ico bikorako. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngo amavuta na vino ngo ntugire ico bikorako mwene data, niko ijambo ry'Imana rivuze. Abakristo buzuye amavuta, abakristo buzuye mpwemu yera, ariko busobanuro bw'amavuta na vino ntibizoshikwako, ntibizogegwako, ntibizoshikirwa. Abakristo turararikirwa kwambara kuzuzwa amavuta, kuzuza amavuta mu macupa yacu, ya mavuta amwe tuzokoresha mu gusanganira umukwe. Yesu Kristo agiye kuza vuba. Aha ni mu gicugu hariko harahamagagwa umurariko kuvuga ati, nimwikangure, nimwikangure mu musanganire Yesu Kristo agiraze gutora umugeni, kugira ngo abakinjishe, abatabare, kuko hagiye kuza ibihe bibi byo kumena amaraso. Hagiye kuza ibihe bibi byo kumena amaraso y'abera, kugira ngo bashitse ivyanditswe, ariko ni ivy'akanya gato, nta gihe kinini bizomara, kuko Umwami Imana yitegura kuzoca aza ku mugaragaro, kuza maze amaririkanye ubutegetsi bwose bwa Antikristo, akureho inganji yose ya Satani, hanyuma yongere ace rero ashinga ingoma y'ubwami bw'imyaka 1000. Hano rero turiko turabona yuko vino hamwe n'amavuta bitazokogwako. Abakristo buzuye amavuta ntabwo bazoshikirwa, ntabwo bazokogwako. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero hamwe n'ivyo turararikira abantu mwese kuzuzwa amavuta, kugira ngo aya mavuta yuzuzwe mu mitima yacu, nuko dusenga. Kugira ngo amavuta yuzuzwe mu bugingo bwacu, nuko tuzuzwa mpwemu yera. Kugira ngo mpwemu yera yinjire muri twebwe, nuko tumuhamagara, tumurondera. Haleluya. Ngo iyo umuntu ariko ararondera asaba Imana, agasaba Imana ikintu ciza, Imana ntikimwima. Ntawo kwima umwana ingabire nziza amusabye. Data nawe biramunezera guha mpwemu yera abamusabye. Imana ishimwe cyane. Rero nimwakire mpwemu yera,
nimuze twinjire mu masengesho kuri izo tariki, itariki 14 z'ukwezi kw'icenda, kugira ngo twinjire muri ayo masengesho. Ayo masengesho tuzoba tuyakora guhera mu rukerere mu masaha 10 y'ijoro, turayinjiramo tuyatangura. Mwene data wengere muri ayo masaha ya saa 10 y'ijoro, uzoce winjira, uzoce ubyuka usenge. Haleluya! Kugira ngo utembagaze ibicaniro byose by'abayani, kugira ngo utembagaze imigabo mibi yose y'abadayimoni. Ibyo bapanze byose, byo kugirira nabi ubwoko bw'Imana, ndagira ngo nkurarike ngo uzobyuke ayo masaha ubitembagaze, hanyuma utegure umunsi neza kugira ngo winjire mu munsi wuzuye imbaraga. Hanyuma rero uwo munsi uzoca ubandanya usenga Imana, maze rero hageze mu masaha ya nimugoroba, ndagira ngo ndabararikire yuko mugomba gufata isangira ryera. Mugafata isangira ryera, umuryango serugo agasangira nabo bari kumwe, bagafatanya isangira ryera. Haleluya! Igituma tugomba kubikora nuko muri uku kwezi k'umunani, mu byo Antikristo yapanze, yabigaragarije muri iyo mikino yo mu Fransa, les Jeux Olympiques, berekanye yuko bahumanije isangira ryera. Bazanye abatinganyi babandi bakurikije ca gicapu mukunze kubona c'abagatolika, berekana ingene intumwa 12 zari zicaye, Yesu Kristo akamanyagura umukate, akabaha n'umutobe wa vino, akababwira ati nimwabire murye, uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke. Umwami Yesu Kristo yabira igikombe, amaze kugishimira Imana, arababwira ati iki ni igikombe c'amaraso y'isezerano ryanje abaviriye, murahora mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ibyo rero muri iyo mikino nabo babikinye, bazana abatinganyi 12, ikimenyetso berekana nkaho bari kuri ya meza y'umwami wacu, hanyuma hagati yabo bahashiramo naho nyene umutinganyi, baraheze bakina ibyo bikino berekana yuko bononye, basibanganije isangira ryera. Ndagira ngo mbibutse yuko mu kintu ca mbere Satani arwanya isangira ryera. Aragwanya isangira ryera kuko isangira ryera risobanura amaraso y'isezerano y'umwagazi w'intama w'Imana yatanzwe ku ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Murazi ko umuntu atanditswe muri ico gitabo c'umwagazi w'intama atazokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Rero uwahawe ayo maraso y'umwagazi w'intama, akanywa ku gikombe c'amaraso y'umwagazi w'intama, akarya ku mutsima w'umubiri w'umwagazi w'intama, uwo afise ubugingo budashira. Haleluya! Nuko rero Satani ntashaka ko abantu bakora isangira ryera, ari naco catumye abuza imiryango gusangira iwabo mu mazu iwabo iby'umubiri wa Kristo n'ibyo kunywa amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Yarabibujije. Satani yarabasutsemo uruhumyi, ababuza gusangira. Ntabwo usanga umuryango serugo ashobora kumanyagura umukate ngo azane umutobe w'umuzabibu, umutobe wari wo wose wateguwe, wasengewe, bakawusomera ko iri jambo Yesu yavuze, hanyuma n'umukate wari wose bakawusomera ko aya majambo Yesu yavuze, bakabisengera, bihita bihinduka icibutso cy'umubiri wa Kristo n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko rero Satani yarabibujije, ariko ndagira ngo mbabwire ko igihe kirageze kugira ngo mu miryango iwanyu, mu ngo zanyu, muhore mukora isangira.
rero buri munsi muri iyo minsi mirongo yo muri uku kwezi guhera itariki 14 z'ukwezi kw'icenda kugeza itariki 13 z'ukwezi kw'icumi, muzohora mukora ibihe isangira mu miryango yanyu, isangira mu ngo zanyu guhera igihe c'isaha 9. Mwibuke ko ico gihe c'isaha 9 ari igihe umwami Yesu Kristo yacikaniyeko akavuga ati birarangiye, umwagazi w'intama w'Imana aracumiswe, arishwe, Yesu ajondamika umutwe, aracikana, ahereza ubugingo bw'Imana, maze ajondamika umutwe, aracikana. Haleluya! Muri ico gihe kandi cakayaga kandi kera, ndagira ngo mwibutse ko ari ico gihe mw'isezerano rya kera tubona hakunda kuba hatangwa ko ikimazi c'ubudasiba. Ikimazi ca buri munsi c'intasiba cahora gitangwa guhera muri izo saha za saa 9. Haleluya! Eliya atanga ikimazi hariya ku musozi Karumeli, hari muri ayo masaha y'inyuma y'umutaga. Haleluya! Kandi umwami Imana yahora aza kugendera Adamu na Eva mu itongo ryo muri Edeni mu kayaga kandi mugoroba. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Daniyeli nawe kandi yongeye guhabwa ibisubizo mu gihe ariko arasenga mu masengesho ya nimugoroba. Haleluya, haleluya! Usomye imirongo myinshi yo muri Bibiliya iratwereka yuko Imana yagenda yiyerekana muri ibyo bihe. N'intumwa Petero na Yohana bagiye gusenga mu rusengero, maze ngo hari mu masaha ya saa 9 binjiye gusenga, maze bakoreshwa ibitangaza bakiza ikirema. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana ishimwe. Nuko rero hamwe n'ibyo ndagira ngo mwene data nawe nkwibutse yuko buri munsi imbere yuko mwinjiye muri ayo masaha guhera saa 9, umuryango wose canke abantu bose bateranya ari babiri barenze babiri, muze mufata igihe cyo kugira isangira ryera. Haleluya! Uri umwe ushobora guhamagara umuntu kuri telefone, kuri audio, kuri WhatsApp, hanyuma ukamusaba mugakora ico gihe, namwe mukamanyagura umukate, mugasenga, mugasangira. Aho ni mu gihe woba uri umwe ubikoze. Uri umwe ugomba guhamagara ubundi wo muri groupe b'amaso canke ubundi wese wo mw'ishengero, mufatanije, hanyuma mugasangira, maze mugasenga Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ndabararika kugira ngo aya masengesho muyakore, kandi muyakore muyafitiye umwete. Haleluya! Hano turabona ijambo ry'Imana mu Vyahishuriwe Yohana igihimba ca 6 umurongo w'indwi. Haratubwira ngo ingene hazoza rupfu na kuzimu. Muri ya mikino baherutse gukora mu Faransa barerekanye ingene rupfu nawe yaje agatangura kwakira abana, yakira abatwara mu kiyaga. Ubwo rupfu rugaragaza iki kimenyetso hano tubona cagaragaye. Kandi amenye ica 4 kimatanije ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira 4 mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi ibenjutse, kandi uyicaye ko yitwa Rupfu, Kuzimu nawe aramukurikira. Bahabwa ububasha ku kigira 4 c'isi ngo bacicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko vyo kw'isi. Haleluya! Ibi bikoko vyo kw'isi rupfu azokwicisha abantu n'ibirobo bizokorwa muri za laboratoire, bikazana amavirusi bakabitera mu bantu, abantu bakaribwa n'ibikoko vyo mw'ishamba bizokorwa mu laboratoire bakavyinjiza mu bantu.
bazohora babinjiza ibivirusi canke ibibagiteri, hanyuma babishushanije n'ibikoko byo mw'ishamba, hanyuma bitangura rero kurya abantu. Hanyuma ibindi tubonye ngaha ngo bazobicisha inkota n'intambara bazotera hirya no hino, ibihugu bikuzura akavuyo, isi kuzura intambara hirya no hino. Iyi nzara hano twumvise ni inzara yatanguye guhera inyuma ya korona. Mwaciye mubona nge n'isi yacitangura kwinjira mu kuduza ibiciro, kubura kw'igitoro, ibiciro biraduga ku masoko, hanyuma haza inzara. Iyi ni inzara rero izoza iraza kwica abantu kugira ngo bikunde abantu bemere bakunde ubutegetsi n'amategeko bazohabwa ya Antikristo. Hanyuma rero ikindi naco kandi tubonye urupfu. Uru rupfu Yohana yagize acyabona urupfu na kuzimu biraje, birimwo biratengata bitengase bije bikurikira abantu bibatwara. Ariko mwene data ndagira nkubwire yuko twamaze kumva ijambo ry'Imana rivuga yuko amavuta na vino ntaco bizoba. Haleluya! Abakristo basenga ntaco bazoba. Ndagira ngo rero bene data mwinjire mu masengesho. Igitumye dufata iyo tarike y'14 z'ukwicenda no kugira ngo amashengero yose ahabwe kwitegura. Iyi ndariko, uyu murariko turaritse mu mashengero yose, baba bari muri groupe b'amaso, abatari muri groupe b'amaso, abari mu mashengero atandukanye hirya no hino. Bakozi b'Imana dufatanije mu ishengero, dufatanije muri groupe b'amaso, bakozi b'Imana dufatanije muri groupe b'amaso, abarongoye amashengero mwese hirya no hino mu mihingo yose yo mw'isi, haba hano muri Canada, haba eka muri Afrika, muri Amerika, eka ku mugabane w'isi, mu migabane yose, mwese murararitswe kugira ngo mwinjire mu masengesho, hanyuma twinjire mu kwitegura kugira ngo twitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza. Ndagira ngo mbibutse amajambo umwami Yesu yavuze abwira abigishwa biwe, ababwira ati nimwabona ivyo byose bibaye, muzoce mwambara inkomezi, mutangure kuraramika imitwe yanyu, murangamize mw'ijoro. Haleluya! Muri Luka 21 umurongo wa 28. Ariko ibyo nibyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umwami Yesu Kristo adusobanuriye amajambo akomeye cyane, ati nimwabona ibyo byose bitanguye kubaho, bitanguye gusohora, muze murangamize. Ngo ariko ibyo byose nibyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzakugira gushike. Yesu Kristo azoza nk'igisuma, atware ishengero, atware abejejwe, atware abana b'Imana kugira ngo abakinjishe abatabara. Ndagira ngo mbibutse yuko muri iyo mikino bakinye barerekanye ingene umwamikazi yitwa Marie Antoine ingene yishwe, ariko bamwerekanye yagarutse kuririmba yaciwe umutwe. Uwo mwamikazi niwe yasozereye igihe c'ubwami bwo Bufaransa. Uwo mwami witwa umwami wa 16 yitwa Louis wa 16 mu Bufaransa, yarishwe n'umwamikazi wiwe nawe aricwa, yicwa nyonzwe. Hanyuma rero uwo mwamikazi bamwerekanye muri iyo mikino ariko aririmba aciwe umutwe ugegenye, hanyuma umutwe yawuzanye hano mu gikiriza, maze ariko araririmba yambaye impuzu zitukura. Bamwerekana yagarutse kuririmba aciwe umutwe. Ivyo bigaragaza yuko bashatse kugira ngo baze bice
abakristo babahama babatoteza babishe kugira ngo bagwanye umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo bagwanye umwagazi w'intama w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana twamaze kumva yuko ubwami buzogabirwa abera. Ubu bwami bwa Antikristo, ubu bwami abatinganyi barimo barazana ku isi buzogabirwa abera. Ubwami buzogabirwa abera. Haleluya! Ubu bwami bugiye kugabirwa abera. Ndagira ngo ndabararikire amasengesho yo kugira ngo twinjire mu mbaraga, twinjire mu nkomezi. Satani arategura kuzokwica abantu, arategura kuzoca imitwe abantu, arategura kuzobuza abasenzi kutagisubira kuvuga Imana. Ariko basenzi, bene data, bana b'Imana, nimuze tugire urunani rwo gusenga, dutembagaze ibicaniro byose by'abayali, dutembagaze imigabo yose y'ikuzimu. Yeremiya yahawe ubushobozi bwo gusambura n'ubwo kubaka, guteragira n'ubwo kurandura, gusangangura n'ubwo gukomvomvora. Namwe ndagira ngo abakristo mwinjire mu nkomezi, mwinjire mu bubasha, mwambare bya bigwanishwa ndwi by'Imana. Haleluya! Ibigwanishwa ndwi by'Imana, icambere no gukenyeza ukuri. Imana ishimwe cyane. Ica kabiri no kwambara ibirato byo kugira umutwaro n'ishaka ryo kukwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hamwe no kwambara inkinzo mu gikiriza. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mwibuke kandi ko tugomba kwambara inkota ikarishe, tukambara inkota ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo iyi Bibiliya abe ariyo dukoresha mwivuga butumwa mu gusenga. Umusenzi wese agomba kugendana Bibiliya, agomba kwicara afise Bibiliya, ahari hose akaba afise Bibiliya, maze akagenda asoma asenga, asoma asenga, asoma asenga, kuko uyu niwo mutsima w'ubugingo twahawe, wamanutse uvuye mu ijuru, utwereka Yesu Kristo ari we mutsima w'ubugingo. Haleluya! Nuko rero tugomba kwambara kandi inkota ikarishe, tugomba kwambara kandi inkofero y'agakiza mu mutwe, ariko gakiza twahawe kabonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero byose tukabikora rero dukora igikorwa cyo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ayo majambo mwibuke yuko ayo majambo twayasobanuriwe n'intumwa Paulo mu Banyefeso, Abanyefeso igihimba ni ca 6 duhereye ku murongo wa 14. Jambo ry'Imana ravuga ngo, nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ibyo ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabire inkofero y'agakiza, wone inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose, musengera abera bose. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya! Musengera abera bose. Amasengesho turayahamagarirwa gusenga Imana kugira ngo dusengere abari mu bihugu bitandukanye, aho hamwe n'itotezwa rigiye gutangura nk'uko babitangaje. Ariko abana b'Imana mushikame, mwambara inkomezi, mwinjire mu nkomezi, musenge. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kwambaza Imana, iki ni igihe cyo gusenga mu nkomezi. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nuko rero ubwo ibyo byose babitangaje babikora uko bashatse kwerekana yuko bashatse kuvanaho ingoma y'Imana mu isi, bavaneho ishengero, bashake gukuraho ubwami bw'Imana mu isi. Ariko hari ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ubwami bw'Imana buzogabirwa abera. Haleluya! Kandi yuko abafatanije na Kristo bose nabo nyene bazonesha izo nkozi z'ibibi, bazonesha abo bagarariji bariko baragwanya Imana. Jambo ry'Imana rabitwereka neza mu byahishuro Yohana igihimba 17 umurongo wa 14, haravuga ngo abo bazorwanya umwagazi w'intama
uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, ni umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero hamwe n'ibyo turashimira Imana yuko intsinzi muri Kristo Yesu tuyifise, iri hano irabigaragaza neza muri Bibiliya, yuko abahamagawe, abatoranijwe, abayobotse, yuko nabo nyene bazonesha, bazobatsinda, bazotsinda abatinganyi, bazotsinda ubuyobe, bazotsinda ubugesera, bazotsinda antikristo, kuko Yesu Kristo ari muri twebwe, uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mbere ko dusozera ndabibutsa ijambo ry'Imana Yesu yavuze hano mu byahishuriwe Yohana igihimba c'16 umurongo wa 15. Umwami Yesu yaravuze ati ehe ndaza nk'igisuma. Haravuga ngo ehe ndaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe, ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Yesu aravuga ati ehe ndaza nk'igisuma. Yesu agiye kuza nk'igisuma, agiye kuza mu masaha y'ijoro, canke mu rukerere, canke mu nkoko, canke ku mugoroba. Yesu agiye kuza umwanya wari wo wose, araje gutora umugeni, kugira ngo umugeni atabagwe, kugira ngo avanwe mu isi, kugira ngo Imana izane ingoma yayo. Yesu azogarukana n'abera bamanutse ku bicu, baje kugira ngo baze kwima ingoma. Haleluya! Yesu mukuza, umwami Yesu mukuza azoza ari ku ifarasi y'igitare, kuko ya farasi ya mbere ijya yari feki, yari farasi y'ikinyoma, ni antikristo w'ikinyoma. Ijambo ry'Imana tugira ngo Yesu Kristo ntazoza hatabanje kubaho wa mugarariji umwe yishira hejuru y'icitwa Imana cyose canke igisengwa, ngo azoza akicara mu rusengero akaza yiyerekana ngo ni Imana. Ijya farasi ya mbere yo igihe Yesu yamena agashashara ka mbere, ijya farasi ya mbere ni antikristo, kubera Yesu yari ariko aramena ibimatanije igitabo ndwi, hanyuma haca haza ifarasi. Urumva ntabwo yari Yesu yoyindukira ngo ariko aramena ahindukire aze ku ifarasi, ahubwo yari arimwo aramena ibimatanije igitabo ndwi, kugira ngo ibihe by'imperuka bitangure bisohore. Haleluya! Kuko Yesu niwe afise amateka, niwe afise ubushobozi, niwe afise uburenganzira bwo kumena ibimatanije ico gitabo ndwi. Niwe yatsinze, niwe yanesheje, niwe yadupfiriye ku musaraba. Hanyuma rero umwami Yesu azoza ari ku ifarasi ya vrai, ifarasi y'igitare y'ukuri, ifarasi y'igitare Yesu azoyizako. Haleluya! Mu byahishuriwe Yohana igihimba c'19 umurongo ni wa 11, turahabona inganji ya Kristo, turahabona ifarasi y'igitare, turahabona uyicayeko. Mbere Bibiliya yatubwira ngo uyivyagiyeko. Iriya farasi ya mbere yatubwiye yuko ngo warayiriko yarayicayeko niwe antikristo, azoza afise ikorona, azoza afise umuheto. Hanyuma ariko ino farasi ya kabiri uyivyagiyeko bakoresheje ijambo ryo kuvyagira, kuko ni umwami w'abami. Haleluya! Mbona ifarasi umurongo wa 11, ivyahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 11. Mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiyeko yitwa mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe ni imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe ntawurizi atari we wenyene. Ntawurizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe hava nk'inkota ikarishe,
kugira ngo ayikubite amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Haleluya! Yesu ni umwami w'abami ni uganza abaganza. Nico gituma yaje avyagiye ku ifarasi y'igitare. Haleluya! Yitwa Jambo w'Imana. Hano bakoresheje indome zinini ngo ni umwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Kandi bakoresheje ijambo rivuga ngo aravyagiye. Mu kuza Yesu yaje avyagiye ku ifarasi y'igitare. Rero twitege gusanganira Yesu Kristo. Twitege gusanganira umwami wacu agiye kuza. Ndabararika rero amasengesho yo kugira ngo tuze twinjire muri bihe byiza byo kwitegurira umwana w'Imana agiye kuza gutora ishengero. Reka dusozere n'amasengesho. Mwami ndagushimiye cyane muri aka kanya kuko tugiriye neza. Wongeye kuduha mwami uyu murariko waya majambo meza yo kwitegura. Ndasengeye umugeni wa Kristo. Ndasengeye umugeni atiyanduje. Ndasengera abera abana b'Imana aho bari hose barushize kuba maso no kugaba kugira ngo bitegure gusanganira Mesiya agiye kugaruka. Mwami w'icubahiro ndasengera amasengesho tugiye kwinjiramwo kugira ngo mwami bazoyinjamwo bose baye kwitegura waye kuba maso no kucara bagavye. Kandi mwami tuze tugire isangira ryera ry'abana b'Imana, isangira ryera ry'abakirijwe. Haleluya! Urakoze ubishimirwe. Urakoze bw'integuro nziza y'umugeni wa Kristo. Ndabigushimiye nkenguruka ubishimirwe. Ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya! Imana ibahezagire cyane. Yesu abagirire neza. Nuko mukomeze kwitegura kandi muzigamwe. Mpwemu yera akomeze kubana natwe, muzuzwe amavuta ya mpwemu yera. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Amen.